Aha rero twaciye dusanga inzahabu zihari zigenda ziratandukana hagati habamwo aho zitarimwo ahandi aho zirimwo ku rugero novuga gutuvene duto duto. Muri ico gihe ikintu c'ukora n'inzira zibiri. Izo site rero ivyigwa vyazo uko tumaze kuba tubibona ivyigwa bitaragera ku rugero rushimishije, kuvuga ku rugero dushobora kugira ngo dushobore kuhimba. Nico gituma rero muzokumva muri Sotebe tuvuga tuti mu bikorwa dukora harimwo uburondezi, ubwimvyi no gutunganya gukura inzahabu muri iryo vu tuba twaronse. Ni ukuvuga ko abarundi barahongira ubumenyi. Ni ukuvuga ko mu minsi iri imbere tuzosanga dufise abarundi nabo bashobora gukora ibikorwa neza canke bagenda kurondera gutanga ubumenyi hafi mu bihugu bibanyi canke mu bindi bihugu. Abakozi dukoresha ahanini n'abarundi bacu, ariko hariho ibisata bimwe bimwe usanga dutegerezwa kwikora ku banyamahanga kuko usanga ubwo bumenyi abarundi batabufise. Muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025 amakoperative arenga amajana 200 ariko arimba ubutare canke amabuye y'agaciro ku gataka k'u Burundi mu bibanza vy'igihugu bitandukanye. Mbega kugira bimba ubwo butare bisunga iki? Iyo babwimvye umwene igihugu yunguka iki? Igihugu cucunguka iki? Mbega babikorana n'abande bakabikora gute? Muri kino kiganiro turayagana Didas Ntirampeba, umuyobozi mukuru wishira hamwe Sotebe, naryo nyene sanzwe riko gimba ubutare. Turavye mu bene gihugu mu kibaco twita mu kibano, ubwa mbere na mbere hariho kurwanya ubushomeri kuko turatanga akazi turafise abantu barenga 150 bafise amakontra bakora, turafise n'abandi barenga 100 bakora ku munsi. Tugire kuraba tukavuga tuti umuntu umwe wese tumushire ku muryango, no kuvuga ko hari imiryango amajana 250 irenga ibayeho, no vuga isahirizwa no udufaranga babaciye barose muri Sotebe. Ikigira igikurikira kindi ku rwego rw'igihugu nuko ibikorwa vy'ubutare nibikorwa mpuzamakungu, no kuvuga ko mwimbu uvuyemwo ugurwa amafaranga mvamakungu. Aya mafaranga rero murumva n'igihugu gisanzwe kiyakeneye, ni kimwe mu bikomeye kirimwo. Ikindi naco ibikorwa dukora byose biratanga amatagisi, no kuvuga ko mu kigega ca leta kirabomboka mu bikorwa tuba turiko turakora. Hanyuma hari ikindi twahava dusanga tutakibona neza mu byo dukora, ni ukuvuga ko abarundi barahongira ubumenyi. Ni ukuvuga ko mu minsi iri imbere tuzosanga dufise abarundi nabo bashobora gukora ibikorwa neza canke bagenda kurondera gutanga ubumenyi hafi mu bihugu bibanyi canke mu bindi bihugu. Abakozi dukoresha ahanini n'abarundi bacu, ariko hariho ibisata bimwe bimwe usanga dutegerezwa kwikora ku banyamahanga kuko usanga ubwo bumenyi abarundi batabufise. Ico rero ni kimwe mu ntamanye tugira, ariko muri kwa kuronka ubumenyi turizera yuko abarundi nabo bashobora gukora ivyo bikorwa mu minsi iri imbere gatoya. Ivyo dukora twarabitanguye. Icambere nuko dufata abarundi bacu bivanye n'ivyo bagiye bariga tukabashira hamwe n'abo banyamahanga. Ico n'ikindi tumaze gukora. Ikindi naco nuko dufata abanyeshuri bacu tukabaha imyimenyerezo bavuye muri Université y'u Burundi kugira ngo bashobore kugira intango, bashobore kubona ivyo bikorwa uko bikorwa. Hanyuma tuza turagerageza tukaza turabasubiriza canke tukabanza kubamenyereza gose mu kubaha akazi kugira ngo bashobore ejo canke hirya y'ejo kudukurako uwo muzigo usanga abanyamahanga tubahemba amafaranga menshi kandi y'agaciro. Mu bisanzwe kugira ngo ahantu tuhakorere nikitwereka ko hashobora kuba hashobora kuva umwimbu, ntitwiyadukiza. Mu bisanzwe amasite muri kahise hariho amashirahamwe asanzwe yarahakoreye ivyo vyigwa birahari. Hanyuma ico ni cambere. Ikigira kabiri, hariho ababa barahakoreye bakoresha uburyo bubayabaye bajya twita ko
muri rw'igifaransa tuvuga gira exploitation artisanale. Abo rero ivyo bintu bibiri biratuma bitwemeza neza ko ubutare buba buhari. Hanyuma natwe rero turaheza tugasuzuma neza ko ivyo ayandi mashirahamwe aba yarakoze koko biriho ku rugero baba baravuze canke ivyo baba biri munsi y'urwo rugero canke hejuru y'urwo rugero. Nico gituma rero mubona aha turiko turahakorera. Ni ukuvuga ko rero mu masite dufise amasite novuga 4. Hariho iyi Masaka ariyo turiko turakorera ku bwa mbere. Ati kubera iki ariyo mukorera ku bwa mbere? Ni kubera ivyigwa biba vyarakoze biba ari ivyigwa bimaze kugera imbere, gutera imbere, bituma bitwereka tubona ati urugero rw'inzahabu ziri mu ivu tuzorondera ngaha rungana gutya, ivu tuba dukeneye tuzohakura ringana gutya, hanyuma tukamenya tuti none izo nzahabu tuzozikura gute muri iryo vu, ico tokwita procédé. Ico naco ni ikintu kiba gikomeye cyane. Ahanini rero ivyo tumaze kubimenya, kuvuga uramenya ati ivu ririmo urugero rungana gute rw'inzahabu, ati none iryo vu ringana gute, riri ku rugero rungana gute umanuka mu kuzimu, hama ukavuga ati none nzobikurayo gute. Ivyo rero biratuma arivyo nivyo bituma dutangura ku site iyi ya Masaka ya mbere ni ya kabiri. Hanyuma indi site dufise ni Murehe, habaho indi site yo mu Rugomero, akaba n'indi site yo mu Nyarubuye. Izo site rero ivyigwa vyazo uko tumaze kuba tubibona ni ivyigwa bitaragera ku rugero rushimishije, kuvuga ku rugero dushobora kugira ngo dushobore kuhimba. Nico gituma rero muzokumva muri Sotebe tuvuga tuti mu bikorwa dukora harimwo uburondezi, ubwimvyi no gutunganya gukura inzahabu muri iryo vu tuba twaronse. Uburondezi rero naha turabandanya mu biravye neza, aha tuba tugeza so tuguma dukorera, so tuguma tubandanya dukorera. No kuvuga ko turigiza inyuma mu vyigwa ntiba vyabaye 100%, sigurwa ko aho uri kurakorera uguma uraba neza ko vya bindi usanzwe ufise ko vyabandanije ari vya biharura vya bindi canke vyahindutse. Ni handi rero iyo bihindutse bigahinduka bimanuka, kuvuga ko hariho urugero uvuga uti uru rugero ninagwimba ariko ngumana ruri muri irivu nzoba ndiko nimba ndonka inyungu. Igihe rero umanutse ni hahandi usanga umwimbu ucumanuka kandi ukaca utangura gukora uhomba. Nico gituma rero tuguma turaba dukora ibipimo, twagura ubushakashatsi kugira ngo rwa rugero dufise dushobore kubona ko rushobora kongerekana, canke iyo rugabanutse tumenye uko twitwara mu mitahe dushiramo canke muko dukora. Hanini rero no hava mvuga kuri ibi kuko ntitwiyadukiza canke ngo dutangure hari hose mu gutomboza, oya twisunga ivyo bikorwa. Bashobora kubaza ati muti umuntu wese aravye arashobora kwibaza ati none ko Sotebe ikoresha imashini hakaba harimo abantu mu maboko bigenda gute? Iyo dukoze ivyigwa bijanye n'ivy'ubutare mu bushakashatsi, no kuvuga ko hariho ico no kwita distance hagati y'ivyo wakoze, usanga ibipimo utabikoze bigatuma usanga iyo utanguye gucukura ivyo uri kuracukura birahinduka ukuntu biba bimeze. Hari igihe ufata yuko aho hantu ari ahantu hamwe, ugasanga icyo urondera wagifashe ko ari koro imwe. Mugabo rero uri kuracukura ugasanga bimwe wafatiye ko vyahindutse. No kuvuga ko ni ibintu biba vyagiye mu kuzimu bikagenda mu kuzimu bivanye nuko n'ivyahabaye aho hantu. Aha rero twace dusanga inzahabu zihari zigenda ziratandukana hagati, habamwo aho zitarimwo, ahandi aho zirimwo ku rugero novuga gutuvene duto duto. Muri ico gihe ikintu cukora n'inzira zibiri, uraraba uti none ibi bintu byose no bitwara bitwara ibiharuro vyanje nakoreye ko ndabigumana. Igihe usanzwe utabigumana rero kandi uwo mwimbu udashobora kuwuta, niho uca ufata abantu b'amaboko bagakurikira utwo tuvene duto duto kugira ngo uwo mwimbu nawo ntuwutakaze. Ni handi rero muca musanga umwimbu uba wiyemeje wakorotse, kuko amatoni urondera si ucuronka, ariko n'uwo mwimbu umuntu ushobora kuwutakaza rero. Hanyuma irivu rero baba bakunywa bashize ku ruhande naryo ntiturita kuko turayipima,
niri mubona iyi migwi irunze hirya no hino. Ni ukuvuga ko kugira ngo uyikore nk'ubu twe dukora itoni 12 ku isaha, ni ukuvuga ko kugira ngo uyikore ucutegerezwa kugira iki kurondera izine ishobora gukora amatoni menshi. Ni muri iyo ntumbero rero dufise izine twaguze mu Bushinwa ibikoresho riko biraza kugira ngo dushobore kuduza ivyo dukora ku isaha gushika ku rugero rw'amatoni 50, 60, 70 kugira ngo ubu mwimbu nawo uri muri ibi twakumye ku ruhande tutore. Aho rero tuba twamaze kubona yuko naho tuzobikora tutazohomba. Ni muri iyo ntumbero rero shiramwe SOTEB mu mezi ari imbere umwimbu n'ubwo buryo tuzowuduzamo kugira ngo dushobore gushika kwihangiro ndetse dusahiriza igihugu bimwebona. Misi yose uko bimeze mu bucukuzi bwiza mu gukora neza, aho uba wakuye iryo vuba wakoze utegerezwa kuhasubiza uko wasanze. Ntihasubira uko wasanze neza, ariko uragerageza kugira ngo ukinge impanuka zishobora kuba ku bene gihugu bahari ku mirima yabo no ku bitungwa, kugira ngo n'amazi ntaguma atega ngo have ahitana abantu. Ni ukuvuga ko rero muravye neza iyo turiko mukaraba hakujya hajya, murabona hari isi ndimwa usanga ifise santimetero nka 30 canke 40 usanga yirabura. Iyo si turayikura ko tukayibika, hanyuma isi ikurikira nayo igihe tutayikeneye nayo nyene turayibika. Niyo rero tugarukana, tumaze kuyigarukana rero yasi ndimwa turayigarukana nayo ikaja hejuru kugira ngo dushobore inyuma yaho hashobore kuba hokorerwa ibikorwa by'uburimyi canke ibindi bikorwa bishoboka. Novuga nico gihereza iyo gukora ibikorwa bijanye no gukora ivy'ubutare, kwimba no kubukora, nico gikorwa gihereza kuko ibidukikije naco nico kiraza imbere cyane muri ibi bikorwa dusanzwe dukora, kandi naco gikorwa usanga gitwara uburyo bwinshi kuko urabutegekanya igihe urakora ivyo bikorwa. Harimo intamba nyinshi cyane, wanashima ugasanga bituma ikizere ku masosiyete kiba kigenda. Nka rero twebwe mu ntambamye mu byo twagiye turabona n'ubu zihari, ubwa mbere na mbere nk'abarundi nk'ishyirahamwe ry'abarundi, ni ukuvuga ko intambamye ya mbere ihari kandi ihura na benshi bakora ibikorwa ngaha mu Burundi, baba abarinzi bato bato canke twe tusunuye. Hariho ikibazo ca mbere yuko ibikoresho byose dukoresha tubikura hanze y'igihugu. Ni ukuvuga ko ivyo bikoresho ubirondeye ngaha ntushobora kubironka kubera igihugu cy'u Burundi n'igihugu kidafise novuga kahise muri ivyo bikorwa byo gutunganya no gukora ivy'ubutare. Usanga n'akantu gatonya ku isoko y'u Burundi katahari, ugasanga wiruka mu bihugu bibanyi. Ivyo rero bituma intumbero yihaye canke umwanya navyo bica bitagenda uko babitegekanije. Ikigira kabiri naco gikomeye nuko usanga atabahinga bahari. Ivyo byose bigatuma nuko usanga icyo gikorwa tutabikora. Abo bahinga rero iyo batahari usanga hariho abaza bakora iby'ukuri, hariho abaza bakora iby'ukuri, bigatuma rero sosiyete itakaza uburyo, igatakaza n'umwanya. Ikindi naco cabaye intambanyi nuko ivyigwa bisanzwe bihari usanga ari ivyigwa bimwe utunenge, bigatuma ugiye gukora ivyo bikorwa bigutwara umwanya wo kubanza utari muto wo kubanza gusubiramo ivyo vyigwa. Ivyo rero bigatuma mu ntumbero canke mu mwanya wihaye udashobora kubishikirako n'ingoga.